umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi nke cyo Evariste Ndayishimiye ahejeje kwakira intumwa idasanzwe y'umukuru w'igihugu ca Liberia. Uwo munawe akaba yaraje azanye ubutumwa yarungikanywe n'umukuru w'igihugu nyene ca Liberia. Ubwo butumwa nabwo bukaba bwari ubwo gusaba ko Uburundi bwoshigikira ico gihugu kuko gisanzwe kigomba kwitoza kuja mu kanama k'umutekano kishira hamwe gibihugu vyo kwisi yose. Akanama ariko akaba agomba kujayo nk'umunywanyi umwe bita membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ubwo butumwa rero umukuru w'igihugu cacu nyene cyo Evariste Ndayishimiye yabwumvise abwakira nka nkama. Hanyuma aravuga ati turavye uko ibihugu vyacu bisanzwe bifitanye imigenderanire myiza, turavye kahise gahuza ibihugu vyacu uko ari bibiri, turavye ingene twitaye ku rutare twese ku rugero rumwe kugira ngo ibihugu vyacu tubisubize mu nzira ya demokrasi imbere tubishire no ku murindi w'iterambere. Ati turabona yuko atacobuza yuko dushigikira ico gihugu kuri uko kwitoza muri ako kanama kajejwe umutekano mu bumwe bw'ibihugu byo kwisi yose.